Mwakoze kuba mwahisemwo gukurikira televiziyo Isanganiro, amakuru tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inama nkenguzamateka yemeje kuri uyu wa kabiri k'umukenguzamateka Denise Ndadaye asubirira Space Caritas Njebarikanuye mu kibanza c'icegera ca mbere c'urongoye ubwo rwego. Amafaranga nayo y'ihadabu ava ku bihumbi 100 niyo agiye kurihishwa abanyagisagara batubahirije ingingo yo kwibomorera mu bari bubatse batubahirije amategeko nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Turagaruka no ku nama umushikiranganje wa mbere yagiriraniye n'abarongoye amashirahamwe ya leta canke amashirahamwe leta ifisemwo umutahe, ngo vyagaragaye ko amwe muri yo ataco aterera mu bigega vya leta. Mukanya nido ryano makuru mu Kirundi. Dasubiye kubaramutsa. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Space Caritas Njebarikanuye yasubirijwe kuri uno wa kabiri muri ayo mabanga n'umukenguzamateka Denise Ndadaye muri ico kibanza. Ni mu gihe uwo mukenguzamateka yaheruka gucibwa ihadabu ry'imiliyoni 2 n'intwaro mu ntara ya Gitega kubera kudandaza isukari ku giciro kirenze ico leta yashinze, hamwe rero no gukugwa ku ntonde z'abadandaza b'isukari bayikura mu ihinguriro Sosumo. Hagati aho mu mugambwe aturukamwo CNDD-FDD bakaba basohoye itangazo rishigikira iyo ngingo y'inama nkenguzamateka. Ihadabu y'amafaranga ava ku bihumbi 100 kuduga niryo rigiye kurihishwa abatashize mu ngiro ingingo yo kwibomorera mu gisagara ca Bujumbura kubari bubatse hadakurikijwe amategeko. Uretse iryo hadabu bazoriha kandi uburyo buzoba bwakoreshejwe n'igisagara mu kubabomorera. Mu nama umukuru w'igisagara ca Bujumbura yagirishije abajejwe inzego zose, yavuze ko bibabaje kubona hariho bamwe mu baje gukora ico gikorwa bategwa ubwoba ko bazoraswa. Tubibaze Oba niyo nkuru. Mu nama yagirishije abajejwe intwaro bo mu gisagara ca Bujumbura, abarongoye amakomune bashikirije umwe aho ico gikorwa kigeze inyuma y'ikiringo nyongera caheze kwa 31 ukwezi kwa munani. Muri komine ya Muha, urongoye iyo komine yavuze ko ico gikorwa kigeze ku bice 80%. Zone ya Musaga ngo niyo yabaye akarorero muri ico gikorwa. Muri komine ya Ntahangwa naho nta bice ico gikorwa kigeze ko bitangwa, ariko uwirongoye yavuze ko zone ya Cibitoke ariyo yabaye akarorero mu kubahiriza iyo ngingo. Muri komine ya Mukaza naho ico gikorwa ngo kigeze ku bice 70%. Zone ya Bwiza niyo iza imbere mu kubahiriza ico gikorwa, mu gihe zone ya Rohero ariyo ngo hari abagikwega ibirenge. Abo barongoye amakomine bavuga ko intambamyi zibonekeje ari nk'abagararije kubahiriza iyo ngingo, abahinga ubushikiranganje batashitse hose, canke aho hari abari bafise imusha zo gukorera mu bibanza rusangi espace vert. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura ati bose abanse gukurikiza iyo ngingo mu kiringo bahawe bagiye guhanwa. Umuvyeyi nababwiye ko umuvyeyi haragera yuko uhana rero icambere guhana twebwe abo bose bagararije izo ngingo zatanzwe, tuzobatangisha amande ava ku bihumbi 100 kuduga. Bamwe muri banyene inyubako zitubahirije amategeko nka cane muri zone ya Rohero ngo bariko batera ubwoba abajejwe intwaro ko bazobarasa. Jimmy Hatungimana yavuze ko atanumwe azosigara inyuma atubahirije iyo ngingo.
atanga amande d'abord uko yagararije birumvikana hanyuma twebwe tuce tuta ikindi gikorwa cya kabiri tuce tubikura tuce tumuha facture birumvikana uko niko bakorera abagararije. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yavuze ko atakindi kiringo nyongera bagiye gutanga ariko ngo uwatanguye kwibomorera azoriha ihadabu y'ivyo bihumbi 100 gusa hamwe n'uburyo buzokoreshwa mu kumubomorera mu gihe abaguma bateba bazorihishwa amande menshi atavuzwe igitigiri. Arakoze mugenzi wacu Oben niyo nkuru muri iyo nama kandi umukuru w'igisagara ca Bujumbura yanamenyesheje ko abanyagisagara bazoba bakoraniye ahantu ari benshi batambaye agafukamunwa nabo nyene bagiye gucibwa amahadabu. Mwebwe muceje intwaro umenye yuko muzoza mugenzura neza abantu bambaye agafukamunwa mu ma assemblée manini nkaya, murabe ko abantu bakaravye kenshi, murabe ko abantu batariko barayambirana, aho muzosanga ivyo bintu bidakogwa uko amande n'ibihumbi 100. Amande n'ibihumbi 100 kuko aho twavugiye ni kera. Twebwe tukeneye société, dukeneye communauté itagiramo indwara. Mwe nuko mutegena mu bitaro zamuratembera mugenda hirya na hino, ndazi ko muzoheza muca mubona yuko kwambara agafukamunwa bikenewe cyane gose. Rero ahantu hazoba hari rassemblement y'abantu benshi uko muzobanza ni mwebwe mujeje intwaro mu mazone no mu quartier, muzobanza mwirasure yuko cyangwa muzobanza mubamenyeshe yuko bategerezwa kwambara agafukamunwa, mubabwire yuko bategerezwa gukaraba kenshi tutayambirana, batazobigira amande nayo nyene. Amande twatanguye nayo nyene birumvikana yemwe namwebwe igihe muri rassemblement murikingira kwambara agafukamunwa, atari uko naho namwebwe bazobaca amande y'ibihumbi 100. Ubwinshi bw'abakozi bafise ubumenyi buke bakorera amashirahamwe ya leta canke amashirahamwe leta ifisemwo umutahe ngo biri mu bituma amashirahamwe ataca aterera mu kigega ca leta. Byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe nka Onatel na Sokabu. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu nama n'abaserukira amashirahamwe atandukanye kuri wa kabiri yemeza ko ahubwo ayo mashirahamwe hariho ayakora ivyo ataragenewe. N'inkuru tubaza Lydia Gahimbare. Mucigwa cyashizwe ahabona n'umuyobozi ajeje gisata c'ubutunzi mu biro by'umushikiranganje wa mbere cerekana ko kuva mu mwaka wa 2014 gushika mu mwaka wa 2020 amashirahamwe yegukira leta canke ayo leta afisemwe imitahe ayatari make adatanga inyungu ku mwimbu uwo wabonetse mu giga ca leta, ayandi nayo atanga umwimbu muke. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Onatel Priva Kabiba yaserukiye amashirahamwe ya leta avuga ko ingorane bafise harimwo gukoresha abakozi benshi ariko bafise ubumenyi buke. Atanga karorero ko abakozi bishirahamwe Onatel benshi muri bo batazi gukoresha ibijanye n'ubuhinga bwa none bugezweho. Umuyobozi mukuru wa Sokabu yaserukiye amashirahamwe leta ifisemwe imitahe yashikirije ko akenshi umwimbu yibonetse gurasesagurwa. Kenshi abayingwana ya management muri amaentreprise yacu ituma ngure umwimbu utiyongera cyane n'umwimbu wabonetse ugasesagurwa. Ikindi naco nuko amaentreprise yacu akoresha abakozi benshi badakenewe, benshi bafise abantu bafise ivu ziri hasi cyane. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yamenyesheje ko ahubwo amashirahamwe amwe adakora ivyo yategerezwa ibituma no guheranirwa baheranirwa. Amadeni rero yarabaye menshi kuri leta kuko kera bavuga ngo ucira telefone umushikiranganje
umuyobozi mukuru, telefone igenda muri leta majoro, telefone igenda hehe, tugasanga abantu ntibariko baragaruka kuri n'abarihisha amafagitire ntibariko barayarungika nabo, ibirarane bikaba byinshi bikaba umurengera. Ubu rero tubufatiye kuri Onatere na Regideso cyane cyane, kuko niyo mashirahamwe yagize ubunebwe bwo kwishyuza. Ugashobora kugenda gusaba fagitire bakubwira ngo ntirasohoka haciye amezi 4. None muba mugomba mureke guheranirwa gute? Ikindi umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yagarutse ko nikijanye n'itunganywa ry'abakozi aho bashikirije ko ari benshi muri ayo mashirahamwe, ariko ngo abarongozi bayo mashirahamwe babifisemwe uruhara. Byaragaragaye yuko mu kushiramo abakozi mu mashirahamwe habayemo gukora nabi. Nayo mpamvu twasanze ayo mashirahamwe afise abakozi benshi, kuko hari ya principe ngo umuntu wanje mundabire aha baricaye, kandi baza kugunda Regideso ko niyihemba neza, Onatere niyihemba neza, n'izindi zihemba neza, ugasanga umuntu wenyine agiye gukora akazi azi ko agiye kwicara. Ivyo rero ahanini yavyaravuye kuri bene kurongora ayo mashirahamwe. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko inyifato yo gusesagura ivya leta ngo niko vyamye naho hambere, ati irahagaritswe. Ikintu cyose higira intango kikagira n'iherezo. Hari umuntu muhura akakubwira ngo ivya leta niko vyamye, imyaka 40-50 iraheze vyaruko. Iyo nyifato rero yabi y'abakozi ba leta canke iyo nyifato yabi y'abarongoye ayo mashirahamwe canke abayakoreramo, yukumva yuko ivya leta ari gusesagura gusa, muri iyi leta irahagaritswe. Ufise amatwi yumve amenye yuko nimba kera vyarabaye bikabana imyaka itari mike, hariho umunsi n'umwaka Imana yaremye ivyo bintu bibwirizwa guhererako. Amashirahamwe yaba ya leta canke ayo leta ifisemwe imitahe babwirizwa gukorera mu muco, maze bakazamura ubutunzi gutyo bashobore guterera mu kigega ca leta. Bamwe mu banyagihugu baba muri zone ya Buterere ahegereye aho bita Kubibasa bavuga ko bafise ubwoba kubijanye n'amagara yabo kubera ingena amazi ari muri ivyo bibase asa, bagasaba yuko yotosogwa mu buyobozi bujejwe isuku n'isukura mu gisagara ca Bujumbura. Barabahumuriza n'inkuru tubaza Sheila Irambona. Iyo micafu ivanzwemo n'amazi mubona niva mu gisagara ca Bujumbura. Turi ku Buterere aho ibinogo vyategekanijwe kwegeranizamwo amazi avuye mu gisagara ca Bujumbura kugira bayatosore. Uhashitse umunuko ni ukwakira. Abanyagihugu baho bavuga ko batinya kuhandurira indwara. Bumva ko bayashiramo umuti mwinshi, ariko inama mitwe dufise ngaha nyababanye turanukirwa. Nk'umuntu ariko arengana ngaha canke ariko akorera ngaha impande y'amazi yimvira ngira ko ashobora kuhandurira nk'indwara kubera kakaodere kahara kakamota. Kuzarangira nk'imiti bagapompa ayo mazi kugira akamoto kagabanuke. Kimwe mu bindi bavuga batinya abanyagihugu nuko ayo mazi asa kandi yisuka muri Tanganyika, bagahamagarira ababijejwe kuyatosora neza. Umuyobozi ajejwe isuku n'isukura mu gisagara akabahumuriza ayo mazi abanza gusuzuma imbere yo kurungikwa muri Tanganyika. Ahinga barabikoreye ko harabaye ivyigwa kugira ngo ijya system burya buryo bwo kuyategura ko ya ni epilation ko yaranda pure bigende kujya byari byiza neza yuko aza gushika muri Tanganyika atangona ntoya ateye. Naco gituma ubona haci haza na laboratoire kugira ngo barabe ko ibyo turungika muri Tanganyika bitaza kuba ari biza kononera amagara y'abantu. Iki cishoboka n'igihe urumva n'ivyuma kandi ivyuma ntibisezerana. Nk'iyo ivyuma byagoranye ugasanga hariho nk'ibitariko birakora neza, hajya mu visitor cement ntikakora neza, aho nico gitenjo ni uwo mwanya niho hashobora kubamo gasorobo. Mugabo ajya amazi nawe biravye sinzi ko mwabonye ijya basanyene yanyuma, urabona ko ari amazi y'umusarara ameze neza, nta ngorane nimwe ateye. Usivye ko gusa kubera ubuhinga buguma butera imbere tuguma twiyumvira ubundi buhinga, kuko wanagomba ijya ngingo yo kuyashira muri Tanganyika siyo ngingo twabandanya tugira. Arya amazi turashobora kugisha bita reutilisation. Ino turakeneye yuko ajya amazi ashobora kuvomera imirimo, kuko nabijya vyondo dukuyemwe nibaza yuko murabona yuko badaca bitora gose ibintu mwavu. Najya amazi rero mu buhinga turiko turarondeza ngaha mu Kigobuha
turifuza ko ajya amazi tutosubira kuma tuyarungika muri Tanganyika tuba turiko turayahomba ajya amazi agiye kuvomera imirima kandi birashoboka vyofasha. Tubamenyeshe ko ayo mazi inyuma yo guca muri ivyo binogo bitatu ashika mu kiyaga Tanganyika aciye mu ruzi Kinyankonge. Hano niho amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba duciye tuyasozerera. Mwakoze mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira naho ubutaha.